mwari mubizi abantu barahinduka kandi cyane. Menya yuko uyu munsi abantu bashobora kugukomera amashi, ejo bakagutera amabuye. Uyu munsi impundu, ejo induru. Uyu munsi imihezagiro, ejo imivumo. Ibyabaye kuri Yesu bitubera akarorero. Ishengero ryaje kuri we rikoma amashi. Barasemerera bati Hozana mwana wa Dawidi, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Iryo shengero nyene mu mwanya mutoya niryo ryasemereye ngo nabambwe. Ariko naho abantu bohinduka ntibashobora kubuza umugambi w'Imana. Menya yuko abantu bahinduka. Kugira akarimi gasosa imbere y'umuntu kandi mu mutima atariko biri n'akaga kandi n'uburyarya bubi cyane. Kandi aho rero hari igihe umuntu aca agenda anezerewe ngo kazima ibiri muri jewe atavyazi. Ariko reka ndakwibutse, wari wibuka ko Imana izi byose? Twari dukwiye kwimenyereza kuvuga ukuri kuri mu mutima wacu, byaba bibi cyangwa vyiza, tukabiserura imbere y'abantu bakabimenya. Kuko hari umunsi ibintu byose byagizwe ibanga bizoshigwa habona, kandi kazohora kaga kuri wewe. Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV kuri nogenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatandatu. Tugira tubashikirize amwe mu makuru avugwa mu vya politike. Muri CNDD FDD ibintu ntivyoroshe. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yobaye mu vyago bikomeye cyane. Abagumya banga ba CNDD FDD ndetse n'ibihangange vyo muri uyo mugambwe w'inkona ukunyinyurana no guhangana gukomeye cyane inyuma y'ifungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, intango ya vyose no gucanamwo mu bagize uyo mugambwe n'ibindi vyinshi cyane. Ibivugwa kuri Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'uyo mugambwe ndetse n'amabanga akomeye mwagiye muranyegezwa n'ivyo tugiye kubashikiriza muri kano kanya. Turaza kugaruka ku ruyeri n'inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Muti none ivyo vyo bari ibiki? Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe, nayo wowe utarayifyondako wofyondako kugira uraje urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro iyo dushize ko inkuru uca uronka notification maze ukamenya ko dushize ko inkuru. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ivyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane cane abo bita ibihangange muri CNDD FDD. Bamwe bose bagerageza gukoresha inguvu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize iyi ntahe y'ivyo niboneye nkuko hari benshi bansavye bene izi ntahe. Hari nyuma y'amatora ya 2010, umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011, Perezida Nkurunziza yaheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngo abe ari we yemezwa nk'umushikirizamanza mukuru wa Republika, Procureur General de la République. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa wamengo nta kibazo kirimwo. Twari tumenyereye kandi ko abantu CNDD FDD igena kuba muri ico kibanza baba bari ibikoresho vyo kwemeza amarementanya ateguwe n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elise Ndaye. Ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yagira agenwe. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twobonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Yarazwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwidondoro wiwe ndawugarukirije hano kugira ntamenyekane. Kuva agenwe mu mabanga nitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe arampamagara ku telefone aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakorera ku biro vy'urunani Kosome kwibarabara ryitiriwe Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 6:30. Abo dukorana bagiye mu karuhuko.
yaje ari wenyene atawe n'umupolisi canke umushoferi bazananye, kumbure ntiyashaka ko hari uwomenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe twibukanya igihe twaherukana bimwe vy'abarundi nyene iyo bahuye. Yatevye niho yambwira ikimugenza, sinzi uko wamenye umuntu mukuru w'igihugu ashaka kugenda kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cane, ni umuntu azwi mu bintu bibi, niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugire ico mukoze, mumwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi, nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naranamubajije impamvu ariwe Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyishu itomoye yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzanje barongoye ayandi mashirahamwe kugira twumve ico twobikorako. Ariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hariho ikintu kitumvikana, ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubahuka kumurwanya. Izina ryiwe nari ndarifise mu madosiye ateye ubwoba. Agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Gaudence jewe sinari ndamuzi na gatoya, nibwiye nti ivyari vyo vyose uyu muntu ariko arwanywa n'abantu nzi mu bintu bibi, ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Nitweho turamenyereye ko Procureur General de la République aza kuturwanya, nimba azoca arwanya n'abo bandi najeho. Icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguzamateka akaca andungikira umuntu wiwe ngo ansabe kumurwanya. Sinigera nibaza ko mu bihangaje hejuru haberayo izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze numva kuri Gaudence Ndayizeye, ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye mu maradiyo, mu maradiyo ho narumvise ivyamuvuzwe ko vyasa na bimwe nari nabwiwe. Ntivyatevye inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Vyari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka yari isigaye yiganziwe na CNDD-FDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma hahavuye harungikwa izina rya Valentin Bagorikunda, we aremezwa. None vyari vyagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye niyemezwe? Mu ntahe Lieutenant General Guillaume Nabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD Girijambo, yarasiguye ko muri ico gihe Perezida Nkurunziza yashaka gushiraho umushikirizamanza mukuru wa Repubulika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni. Nkurunziza yakinye uruyeri rwo kwikurako ivyo bihangange bibiri. Vya bihangange navyo bikina uruyeri rwo guhenda abantu batari bake kugira Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuye ko wa muhanuzi adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntahe irerekana kandi imigenderanire ya Reveriyano Ndikuriyo n'akarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Nabindika iri mu Gifaransa, ariko reka nsubire ndayibahe mu Kirundi. Igira iti: mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ivyaha bijanye n'ivy'ubutunzi.
ayo maraporo yaguma asonga agatoke Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni na Gervas Ndirakobuca nk'abari ku isonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikorako mu mpisho, acategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza, Service National de Renseignement. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose, niho Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu vy'ugusenga Alexis Barekebavuge, amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barekebavuge nyene yabibonyemwo nyabuna akaryo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana uwaka, kubera ukuntu Barekebavuge yaguma yivanga mu vy'amasoko ya leta, marché public. Barekebavuge niko kwibira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe avyumvise ishavu riraniga, kuko yabibonyemwo uguhemukirwa bikomeye, ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ivyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani, vyamuteye ubwoba, aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu mwaka wa 2010 Petero Nkurunziza yarasubiye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayeri akomeye cane. Yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, mu gihe Gaudence yarazwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo vyaramushimishije cane kubona yizerwa agakorana igikorwa c'ibanga n'umukuru w'igihugu, ariko ayo makuru ntiyatevye gushikira vya bihangange Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni na Gervas Ndirakobuca baca batangura kwihereranya intwazangabo zahoze zigwana muri FDD, bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambi ugayitse w'umushikiranganje Ansire Ntakaburimvo wo gupfunga intwazangabo zose zahoze muri FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganje w'umututsikazi ivyo ariko abikora umukuru w'igihugu atabizi. Reveriyano Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguza amateka uwo mugambi mubi, kugira abakenguza amateka baturuka muri CNDD-FDD baze banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimirimana na General Bunyoni barasavye umubonano mukuru w'igihugu, nawe arawubaha abakirira Ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi, nawe abishura ko uwo mugambi mubi w'umushikiranganje w'ubutungane atawe yarazi, acana bemerera ko agiye kuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri Gitugutu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba iwe i Bujumbura, ayatumiramwo abafise ipete rya generale bose. Vya bihangange bibiri Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni baca barabuza bahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho, bagira ko barabumvira. Alexis Barekebavuge yari yasubiye gucudikana Adolphe Nshimirimana, yihweje ivyo bintu abona birateye ubwoba. Niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ivyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega, bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye
bapfuditse ko atangingo ihambaye n'imwe yosubira gufatwa ivyo bihangange bitayizi. Ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu chef du cabinet civil du président kugira akurikirane ingingo zose. Ni gutyo Bunyoni yagenwe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo, General Bunyoni ntiyakoze ivyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu vyose mu minwe, ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD vyari bisigaye bibagora gose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cose basavye umubonano kwa Perezida Nkurunziza, kwa Petero Nkurunziza, babishura ko boja kubonana na vya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira, abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi ba generali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ivyo bintu. Aka kamo kakiriwe neza cane kuko aba generali bahoze muri FDD nabo nyene ishavu ryaraniga baravye akagagazo kavya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka wa 2014, ivy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo bivurwa mu gihugu cose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko bateteguriye kurwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakarwe kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gatoya ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana ko vy'ukuri ashoboye kwihagarara ko akagira ico ahinduye mu kugena mu kungene igihugu gitwawe, na cane cane mu kwikura ko kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu vyakomeye hari uko yiyumviye amajambo nk'ayo nyene mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri Gitugutu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bagenerali bahoze barwana muri CNDD-FDD. Bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, badashimika gose ku vy'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bo kwikura ko amabi yegekwa ku bategetsi bose ba CNDD-FDD mu gihe yagiye arakogwa n'akarwi gato cane kavya bihangange twamaze kuvuga hano. Kuwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano, intwazangabo 13 zifise ipeta rya generale zahoze muri CNDD-FDD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni. Igopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cane cane bijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi vyaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ivyo bakora ku banyagihugu, rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari gukura mu mabanga ivyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana, mu gihe General Bunyoni we yari yavyiketse aca arondera icitwazo co kuja gusinyisha ikete ryihuta Ngozi aho umukuru w'igihugu yari. Abashize umukono kuri iryo kete n'intwazangabo z'ipete rya generale zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Verema canke Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Habarurema batazira Kikongo, Audace Nduwumunsi batazira Goliati, Maurice Mbonimpa, Isidore Ndihokubwayo batazira Nakubade, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komateri, Tassier Nivy'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve, Guillaume Nabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ivyo yariko arasabwa. Kuwa 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophonie yabereye muri Senegal, buca agenda
yakoranije kuwa 27 Munyonyo 2014 kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Icambere kubogoza ivyo bihangange bibiri, yongeye ko n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye na jewe nyene Guillaume Nabindika. Ica kabiri kutitandukanya n'ivyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe. Ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi zibatera koba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Haciye indwi zibiri gusa wa murwi w'intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza vya bihangange bibiri rinda kugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atavyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi biti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri y'ivy'intara n'ibindi, baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipete rya generale zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe CNDD-FDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyene. Iyi nkuru yanditswe mu rurimi rw'igifaransa mu izina ry'umutwe Comment les officiers généraux ex-FDD et le service national de renseignement sont entrés dans la danse du troisième mandat, les cartes sous table. Bagenzi, burya ubutegetsi buberamwo ibintu vyinshi. Biragera naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Ibiriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu vyabaye ico gihe. Mu kiringo ca Nkurunziza ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamurwaniriza indani mu cezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanywa n'ubusuma bwabahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatanywa n'urwanko bafitiye bamwe mu Barundi, ariko banka Bunyoni n'akarwe kiwe, ariko abanka Bunyoni n'akarwe kiwe bagumye bamwanka kandi nawe yagumye azi ko bamwanka. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza, ikibazo cagumye kwa kundi. Ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abakeba bankana urunuka. N'uyu munsi birabandanya naho Bunyoni yigijwe inyuma gato co kimwe n'abandi bafatanijwe n'amaronko. Ntawuzi inyinyurana iyo rizogarukira. Kuri ubu aho bigeze birabandanya. General Alain Guillaume Bunyoni ari mu munyororo. Reveriyano Ndikuriyo ni umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ariko icuka si kiza muri ivyo bihangange. Ryanyinyurana nyene rirabandanya kandi bimwe vyatanguye kuja ahabona. Muri vya bihangange abajenero 13 twababwiye, bamwe baramaze gukugwa mu mabanga, abandi nabo bafise ubwoba ko isaha n'isaha bashobora gushikirwa. Ivya CNDD-FDD bizoherera hehe? Pascal Nyabenda yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka yarigijwe inyuma, kuri ubu akaba atavugwa cane. Ariko nanone ivyo muri CNDD-FDD ntawumenya aho bisha bishira. Nukurindira tukamenya aho Perezida Ndayishimiye n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ibindi bihangange muri uyu mugambwe ivyabo bizoherera hehe. Hari amakuru ateye ubwoba avugwa muri CNDD-FDD. Turaza kubaha andi makuru turiko turegeranya menshi avugwa
kuri Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu General Neva. Wipfuza kuraja ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Mu kanya turaza dukurikira izindi nkuru duhejeje kuzitunganya.